inyishu y'amageragezwa si ukwidodomba. Inyishu y'amageragezwa no gusenga Imana, n'ukwizera. Imana yashize mu mutima iri jambo rivuga ngo raba wizere, raba wizere. Yesu nashimwe. Umuntu arabye gusa kuri uyu musaraba wa Yesu, uwo muntu wese azogira gute? Azokira. Yesu nashimwe. Haleluya. Umuntu azoraba kuri uyu musaraba akizera ko Yesu yapfuye akazuka kubera we, azokira. Haleluya. Amen. Ngiyi formule y'Imana. Ikintu Imana yatanze kiruta ibindi byose, kivuga ngo raba wizere. Nasomye uwitwa Mukristo muri cya gitabo cy'ingenzi. Mukristo yamaranye igihe kinini w'umutwaro umuremereye, aragenda mu nzira ngo arabura ikintu na kimwe kiwumukurako. Aho yaca hose yajana umutwaro munyikiza ati niki cyo nkura ku mutwaro. Ngo aragenda abandanya iyo nzira, ahura na musigura butumwa ngo aramubwira ati shishikara iyo nzira nyene ubandanye, wizere ubandanye, hari ahantu uzoshika. Amen. Hari ahantu uzoshika uwo mutwaro wawe ukadohoka udakojeje ko n'amaboko. Yesu nashimwe. Mukristo ngo arabandanya, aca mu bihe bigoye, arashishikara. Mugabo arashika ngo ahantu, Yesu nashimwe, ngo ahantu haduga, ngo araduga washikira ahantu hashinze umusaraba. Yesu nashimwe. Uwo musaraba gusa awushinze ijisho. Haleluya. Awushinze ijisho gusa waza yumva. Haleluya. Wa mutwara wose nguradohotse akirabye gusa yumva biragiye, waza yumva mu mutima araremurutse, yumva aratabarutse. Haleluya. Atangura kunezerwa kuko yashitse hehe? Ku musaraba, kuraba gusa, kuwitegereza gusa, kumedita umusaraba. Amen. Mwene data nawe urusha, nawe umaze iminsi wihebuye, umviriza ndakuremeshe, ndakubwira ngo raba wizere. Yesu nashimwe. Amen. Formule nimwe gusa, no kuraba Yesu. Hari abantu bafise imyidogo, hari abantu bafise amatati imbere y'Imana kubwo ubuzima babona umenga buragoye, kuko umenga byananiranye. Umva ijambo ry'Imana, iyo myidodombo siyo nyishu yawe, inyishu iri mu gusenga na mu kwizera. Yesu nashimwe. Naje ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abahezagirane nanje. Nuko dusoma ijambo ry'Imana mu iki gitabo cyo guharura igice ca 21, turahera ku murongo wa mbere turabandanya kugeza ku murongo w'10. Guharura igice ca 21, duhereho dusome amajambo y'Imana. Dusome mu izina rya Yesu, nizera ko benshi bamaze kuhabona. Aravuga ngo Mose amanika inzoka icuzwe mu miringa. Umwami w'Aradi w'umunyakanani wo mu gihugu c'Inegebu yumva ko Abisirayeli baje bazananye inzira itumbereye Atarimu, arabagwanya afata mpiri bamwe muri bo. Abisirayeli basezeranira Uhoraho isezerano bati niwagabura aba bantu mu maboko yacu tuzokomvomvora ibisagara byabo. Uhoraho yumvira Abisirayeli agabura abo banyakanani mu maboko yabo, babakomvomvorana n'ibisagara byabo. Aho hantu haca hitwa Horuma. Bavuduka ku musozi Hori bajana inzira ija ku kiyaga gitukura kugira ngo bagendane urubibe rw'igihugu ca Edomu. Abantu bihebuzwa cane n'ubwo rugendo, batonganya Imana na Mose bati mwadukuriye iki muri Egiputa
mukatuzana gupfira muri ubu bugaragwa ko atavyo kurya tuharonka atanamazi ariho kandi tubihiwe n'ibi vyo kurya bitagira ikimazi. Maze Uhoraho aterera abantu inzoka z'ubumara buturira zirabakomora, abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu baza kuri Mose bati twakoze icaha kuko twatonganije Uhoraho nawe, udusabire ko Uhoraho adukure ko izi nzoka. Nuko Mose arabasabira, maze Uhoraho abarira Mose ati cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti c'intumba, maze uwakomowe wese niyayiraba arakira. Nuko Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti c'intumba, maze uwo inzoka yariye wese yaraba iyo nzoka yo muringa agakira. Abisirayeli barahaguruka basagaza hitwa Oboti, Imana nishimwe. Dusome kandi ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 3:14. Ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana 3, turasoma ku murongo wa 14 tugeze ku wa 16. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, ni ku mwana w'umuntu akwiye kumanikwa, ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Cete Paulo yandikiye Abikolosayi 2, turahera kuri 13 tumanuke kugeza kuri 15. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro byacu byose, ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimwe amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo, ikibamba ku musaraba. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibateterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Imana nihabwe icubahiro. Reka tube turageza ngaha dusenge gatoya. Mana data wa twese, we uvyagiye mu ijuru, turagushimira iki gitondo ciza wugururiye ishengero ryawe kugira ngo ryinjire, kandi umwe wese Mana uramuzi mu izina rya Yesu Kristo. None ndagushimiye nyakubahwa ko amaze gukoranya ishengero, kaze niwe woshobora kugaburira abantu nk'aba bose Mana. Umuntu wese akaronka ijambo rivuye kuri wewe rikamushikira mu mutima wiwe, ukagira aho umukuye naho umushikanye. Ndakwinginze ngo hezagira aba bantu, jambo ryawe rigira ububasha, ibyaha byihanwe, abadayimoni bahunge, nazi ingwara zikire mu izina rya Yesu. Agakiza kaboneke mu ngoro yawe. Urakoze kubikora, ushigwe hejuru ncishwe bugufi mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Adusubire muri kiya gitabo cyo guharura 21 aho tuza guhagarara n'aya majambo numva mu mutima wanje dukwiye kuganirako. Ni igitabo kimwe mu bitabo vya Mose yanditse bidonda ivy'urugendo rw'Abisirayeli. Turaza kurabira hamwe uru rugendo Abisirayeli bagize muri iriya minsi bava mu gihugu ca Egiputa bagenda i Kanani mu gihugu c'isezerano. N'urugendo rutari rwabaye ugworoshe, n'urugendo rwabaye urugumye, mugabo kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyabaye ku Bisirayeli natwe bitubera karorero. Natwe turi mu rugendo kandi twamaze kuvyumva mu ndirimbo batubwira ivy'uru rugendo. N'ivy'ukuri ibirusha ntibibuze, n'ivy'ukuri ibigoye birabaho, ariko turafise Imana. Yesu nashimwe.
turafise Imana, turafise Yesu waducunguriye ku musaraba. Uyu yaradusezeraniye ko azodushikana no mwijuru, kandi wewe ntazi kubesha, n'ivy'ukuri naho nyene azohaduha. Yesu nashimwe. Aha rero bari bageze aha hantu hitwa Ikadeshi Baruneya, niho bamaze kugenda muri urwo rugendo, bamaze kugira urugendo rutari ruto. Navuze ko rutari rworoshe, rwari urugendo boshoboye kugendamwo umwanya muto, byarashoboka. Nararavye ku ikarata, uravye urugendo bageze nko mu Burundi, bari nk'ahantu tuvuge nko mu Kayanza, Imana igomba kubatwara i Muyinga. Mugabo kugira ngo bagende ntibaciye baca Ingozi ngo bace i Muyinga, ngo bashike i Muyinga, ariko Imana yahisemwo kubacisha epfo, ibacisha nk'uko yobacisha mu Cibitoki bavuye mu Kayanza, ikabacisha ku nkengera za Tanganyika, ikabatwara mu Rumonge, bagaca Makamba, bagahindukira mu Rutana, bakaja Gitega, bagashika Karusi. Ikarusi niho twogereranya n'aha hantu Kadeshi Baruneya bari muri kino gihe. Urumva hari hafi cyane y'Imuyinga. Yesu adufashe. Nikigereranyo, uravye bari bamaze kugira urugendo runini, kandi bari bamaze guhura n'ibyago byinshi, bari bamaze guhura n'intambara nyinshi. Bashitse aho hantu Kadeshi Baruneya ni hakurya y'Ikanani, niho Mose yatumye ba bantu kuja gutata, kuko hari hamaze kuboneka wamenga n'ahantu bagira bashike. Yesu adutabare. Mugabo zijya ntumwa zimaze kugenda zigashika y'Ikanani, bakaharaba, bazana amakuru aciye ivutu, baza gusubira guca ivutu abantu bagira bashike. Imana icihitamo kubasubiza inyuma. Imana idutabare. Urumva bari bageze nk'aho Ikarusi, icibasubiza urugendo nk'uboka agaca mu Ruyigi, agasubira akamanuka mu Rutana, agasubira i Makamba, basubira hafi y'ahantu baciye. Aha rero bari bageze ngo ku kiyaga gitukura, ni ku ngambo yo hirya yo ku kiyaga gitukura, atari hamwe bajabukira ubwa mbere. Mugaba hanyene babona ni nk'ahantu baciye, igihe bagira baduga Kadeshi Baruneya, barasubiye baramanuka, basubiye ahantu bari baciye, bagira umubabaro mwinshi. Rero na ijambo ry'Imana ryavuze ngo bihebuzwa cyane n'urwo rugendo. Imana idutabare. Murumva kumenga hariho imvo yuko bokwihebura. Murumva kumenga mubiboneka mu mubiri bari barushe, haraboneka kumenga hari ibintu bovuga ati Mana kubera iki wadusubije hano hantu. Yesu adutabare. Mugabo Imana ni Imana, ngo yahisemo kubatwara izingu kugira ngo hari ivyo yabahungishije, kandi sivyo, hari ivyo yabahungishije ibona ibibereye ko ari kubacisha ngaho. Yesu nashimwe. Inzira z'Imana ntizama zigororotse. Yesu adufashe. Ariko irashobora kuzinguruka, mugabo kwiherezo ni wizera izogushikana. Yesu nashimwe. Nizo nyene umuntu akwiye gucamo. Bamaze gushikaho rero niho twasomye ngaha ku murongo wa 4, bavuye Kadeshi Baruneya baramanuka bashika ahantu Ihori niho Aroni yaguye, niho Imana niho yaguye, Imana imuhamba ngaho nyene kuri uwo musozi Ihori. Aha nyene niho rero bagiriye amagorwa, kandi aya magorwa yo kwidodombera Imana ishimwe, yabaye ya nyuma. Yesu nashimwe. Yabaye ya nyuma. Hari iminsi bari baridoze bashonje, baridogeye ku kiyaga gitukura bakiva muri Egiputa, baridoze bashitse mu bugaragwa babuze ico barya, Imana irabaha amanu. Baridoze ibihe byinshi babuze amazi, baridogeye Imara babuze uko bagira amazi arura, mugabo Imana igenda ibatabara. Yesu nashimwe. Aha hantu rero aha Ihori niho bashitse naho. Bamaze kuzunguruka barabona urugendo bazungurutse aho hantu, ngo niho bamaze imyaka myinshi kurusha ahandi. Kuzunguruka aho hantu ukaja Kadeshi Baruneya ukagaruka, niho hantu ngo bamaze imyaka myinshi kurusha ahandi. Noneho baragaruka bisanga basubiye ku kiyaga gitukura, bari bizeye ko bagira bashike. Baca ngo bihebura cyane mu mutima, ngo bihebuzwa cyane n'urwo rugendo.
n'iri jambo Imana yashizeho mu mutima muri ino minsi. Uru rugendo turimwo harimo ibintu biruhisha, hariho ibintu bibabaje abantu, biriho ivyo sagaseseshwa rumuri. Nawe woraba watanguye urugendo kera, birashobora kuhagwanya intambara nyinshi, mugabo ahantu ushitse uno munsi ukaba uri mu madidani ukibaza ngo mbega uru rugendo ndimwo rushika Siyoni. Umuntu agasubira akibaza, mbega kumenga ndi hafi hamwe muri Egiputa, mbega kumenga ndi hafi hamwe nava, kumenga ahantu naraharenganye kera nasubiyeyo gute? Birashoboka ko wasubira mwene data, kuko nawe abisanzeyo batazi ukuntu vyagenze. Yesu nadutabare. Mugabo ngo baca ngo bihebuzwa cane n'urwo rugendo. Hari abantu benshi bihebujwe n'urugendo, bihebuye vy'ukuri, baravye ubuzima barimwo, bararaba ukuntu babayeho, bararaba aho bagiye baca mu myaka yabo, akisuzuma akibaza ati none jewe mbega noba nakirijwe iki? Mbega kubera iki ndi muri ibi? Birashoboka ko umuntu yo kwisanga muri situation atipfuza. Yesu nadutabare. Ivyo birabaho, umuntu akisanga mu vyo atipfuza. Mugabo abantu ngo bakiri ngaho bihebuye, ngo batonganya Imana na Mose. Imana dutabare. Batonganya Imana na Mose, baravuga bati Mana, kubera iki wadukuye muri Egiputa? Kubera iki wadukuye hariya? Kubera iki watuzanye muri ubugaragwa? Kubera iki watuzungurukishije? Kubera iki y'imiruho? Mbega hamwe twagira dushike dusubiye gushika nino naho? Kubera iki Mana? Iyo tureka tugapfuma tugwa hariya, twari gupfa bakaduhamba, naho nyene imva zariho. Bari bihebuye mu mutima. Mose, kubera iki wemereye Imana? Kubera iki mwatuzanye? Vy'ukuri mwatugiriye iki? Yesu adutabare. Inyishu y'amageragezwa so kwidodomba. Inyishu y'amageragezwa no gusenga Imana, no kwizera. Imana yashize mu mutima iri jambo rivuga ngo raba wizere, raba wizere. Yesu nashimwe. Abantu bose bizeye, hakiza abantu bizeye. Yesu nashimwe, kuko bari barushe muri ubwo buruhe, babwira Imana kubakuramo inzoka. Kumbure nta wuzi ko zitatembera iruhande yabo, siko mugabo zitariko zirabarya. Ntaco Bibiliya bivugaho kirekire. Birashoboka ko bazibona, mugabo ijambo ryavuga ngo umuntu iriye akaraba gusa akizera aragira gute? Arakira. Yesu nashimwe. Formule y'Imana iratandukanye n'iz'abantu. Abantu bavuga bati niziruka nizikureho, turabe ko twosinzira n'umunsi umwe. Yesu adutabare. Mugabo iyo zipfa kugenda nabo zariye bari gupfa. Mugabo Imana itanga umuti mwiza, nabo zariye bakire. Yesu nashimwe. Mugabo byarasaba yuko baraba bakizera. Twasomye ngo nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti, niko n'umwana w'umuntu akwiye kuzomanikwa, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azahabwe ubugingo budashira. Imana nihabwe cyubahiro. Yesu nashimwe. Nikimenyetso gikomeye, ni kimenyetso cyane nk'ikimenyetso cyo mu isezerano rishasha cerekana ukuntu Yesu azoza kudukiza ibyaha byose. Yesu nashimwe. Ibyaha byose umuntu arabye gusa kuri uyu musaraba wa Yesu, akizera ko Yesu yapfuye akazuka, uwo muntu wese azogira gute? Azokira. Yesu nashimwe. Haleluya. Umuntu azoraba kuri uyu musaraba akizera ko Yesu yapfuye akazuka, kubera we azokira. Haleluya. Amen. Ngiyi formule y'Imana. Ngiyi ikintu Imana yatanze kiruta ibindi byose, kivuga ngo raba wizere. Sibyo? Umuririmbyi yavuze ngo naho worira ukanatuntura ntaco kuri ibyaha byawe. Siko? Naho worira ukanatuntura nta kintu cyo kura ibyaha byawe. Atari uko wizeye
yuko Yesu yakubabariye ibyaha byawe. Yesu nashimwe. Uyu munsi niyumviriye aha turiko turavuga ibi bintu, iyi formule murumva abantu baranka ibintu byoroshe. Yesu adufashe. Abantu baranka ibintu byoroshe, bagomba ibintu bigumye. Haraho umuntu mubwiye uti kimwe guteranya kimwe ni bingahe? Ni bibiri. Mugabo kimubajije ari nko mu mwaka w'13. Yesu adufashe. Bamaze kwiga ibintu vy'amaintegrale, bamaze kwiga ibintu vy'amaformule, bamaze kwiga ibintu vy'amafonction, kiramugora gutora. Yesu adufashe. Yo kwibaza ati uyu mwarimu ariko arambaza kimwe guteranya kimwe agomvye gushika kuki, akabanza agafata umwanya. Yesu adufashe. Kubera iki umuprofesseur de mathématiques mu w'13 tugeze ku bufindo bumeze uku, tugeze ku aho aguha karongo kamwe ukamuha impapuro zitatu, bigenda gute ngo mbaze kimwe guteranya kimwe? Yoca atangura gucapa. Yesu adufashe. Siko akembe ukuntu bimeze, akeyumvira ukuntu yokora iyo fonction kugira ngo amwemeze, abidemontre ukuntu vyoca hirya no hino bikagenda, akazomuha mugabo inyishu ya kimwe, mugabo yamenetse umutwe. Yesu adutabare. Burya umuntu ari compliqué. Yesu adufashe. Umuntu aragoye. Yesu adufashe. Umve formule Imana yatanze yavuze ngo kuko byananiranye ibindi, kubera ibyagezwe byanse, kubera amabwirizwa yanse, kuko ukwicungura kwananiranye, kubw'impene n'intama n'amaraso y'inuma byanse, ntanze umwana wanje Yesu w'ikinege. Uzomwizera wese, amen, uzomwizera wese azokizwa. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Mana yarakoze kuduha Yesu. Uzomwizera wese azogira gute? Azokizwa. Mugo umwana w'umuntu ahabereye mubi aravyumvira ati ivyo bintu ntibikwiye. Yesu nadufashe. Siko ababisirayeli inzoka yari yamaze kumanikwa, kandi atari inzoka ibarya, ari inzoka ibakiza. Yesu nashimwe. Mugabo kubabwira ngo nimurabe gusa, raramura amaso, ico benshi carabananiye. Yesu adufashe. Iyo formule yari igoye, ico giharuro mwumva cyari kigoye. Kubabwira ngo raba gusa, wizere ko Imana yabihejeje, urakira, ico carabananiye. Yesu nashimwe. Haleluya. Mugabo umve nuno munsi niko bimeze. Abantu bazegembana n'ivyaha, abantu barafise imitwaro, abantu bagomba barira, mugabo boraba bakizera bokira. Haleluya. Formule ivuga ngo raba wizere. Haleluya. Yesu nashimwe. Niri jambo rikomeye ry'ubushobozi bw'umusaraba uno munsi turiko turavugana. Abavyemeye nta kindi kintu carimwo, nta bindi bintu batanga, kwari gusa gushira kwa maso. Urumva ukukiza ku Imana. Yesu nashimwe. Gushirako amaso n'umutima, ukavuga uti kabisa Yesu yabikoze. Amen. Erega naho woza ukihana utizeye ko wahariwe ntibikuvamwo. Urashika hariya ushitse mu ntebe umutima ugatangura kwiruka ngo nacakende ntiwacihanye. Yesu adufashe. Ukanira kivuze nabi nabi, sivyo? Ahari abana ashobora gushika mu kibanza yahejeje kwihana agaca garuka ati ari ivyo ntavuze neza. Yesu adufashe. Hari ibintu ntavuze neza, umviriza mwa bimeze ukunuko kugira ngo yumve ko yogerageza kugira gute kuvyikurako. Oya, si uvyikurako. Raba wizere. Yesu nashimwe. Raba ugire gute? Wizere. Ico cyonyene kiragukurako ivyaha vyawe. Haleluya. Ico kiragukurako ivyaha vyawe, kuraba ukizera. Nasomye uwitwa Mukristo muri cya gitabo cy'ingenzi. Yesu nashimwe. Mukristo yamaranye igihe kinini w'umutwaro awikoreye ngo azegembana. Ijambo ujya mu mwanditsi yavuze ngo yazegembana umutwaro
w'ibyaha umuremereye, aragendagenda mu nzira ngo arabura ikintu na kimwe kiwumukurako. Yesu nashimwe. Aho yaca hose yajana umutwaro munyikiza ati niki cyo nkura ku mutwaro, niki cyo ntabara umutwaro. Ngo aragenda abandanya iyo nzira, ahura na musigura butumwa ngo aramubwira ati shishikara iyo nzira nyene ubandanye, wizere ubandanye, hari ahantu uzoshika. Amen. Hari ahantu uzoshika uwo mutwaro wawe ukadohoka udakojeje ko n'amaboko. Yesu nashimwe. Mu Kristo ngo arabandanya, aca mu bihe bigoye arashishikara, mugabo arashika ngo ahantu. Yesu nashimwe. Ngo ahantu haduga, ngo araduga washikira ahantu hashinze umusaraba. Yesu nashimwe. Uwo musaraba gusa aho ushinze ijisho, haleluya, aho ushinze ijisho gusa waza yumva, haleluya, wa mutwara wose ngo uradohotse, akiravye gusa yumva biragiye, waza yumva mu mutima araremurutse, yumva aratabarutse, haleluya, atangura kunezerwa. Bikiruko abamarayika batatu baramanuka. Yesu nashimwe. Bamusanga aho nyene atumve, umve mu Kristo washitse, inzira ni nyene, haleluya. Uwa mbere wacara mubwira ati ibyaha byawe ubikuwe ko kuva umunsi. Yesu nashimwe. Kuko yashitse hehe? Ku musaraba, kuraba gusa, kuwitegereza gusa, kumedita umusaraba. Amen. Umusaraba bisigura ngo kuri urya musaraba niho ibyaha byanje byaciye kandi byaramvuyeko. Yesu nashimwe. Kuri urya musaraba ibyaha byawe niho byaciye kandi byarakuvuyeko. Reka kuguma wikoreye ibyaha. Yesu nashimwe. Izere kw'ibyaha bihera kandi bikira ni ku musaraba. Arabye gusa yumva biragiye. Umumarayika wa mbere aramubwira ati ibyaha byawe ubikuweko. Yesu nashimwe. Uwa kabiri ngo acaraza, yari amaze iminsi yambaye impuzu z'ubucocegwa, yari amaze igihe amerewe nabi, avuga ati nizi impuzu Imana yantumye ndazigukure ndakwambike nziza. Ikiramukura ku bikorwa bibi. Yesu nashimwe. Aca amwambika impuzu nziza. N'uwa gatatu aramubwira ati ntibirangiye. Yesu nashimwe. Bamushira ku ikimenyetso mu ruhanga, aca yongera amuhereza igitabo, ati iki gitabo urashishikarana naco uzoshikana ku irembo ry'ijuru. Yesu nashimwe. Ku irembo giyemwo niho honyene uzosiga ico gitabo. Araruhuka, aca atangura kunezerwa, aca araririmba. Yesu nashimwe. Aca araririmba umusaraba, aca araririmba ugutabagwa, aca araririmba intsinzi. Kuraba gusa ahashitse akaraba akizera, umutwaro wiwe uragenda. Mwene data nawe urusha, nawe umaze iminsi wihebuye, nawe ufise umenga ibyaha byarase ko kuvako, nawe umenga by'ukuri naho wakijijwe umenga ntiwakijijwe, umenga wasubiye muri Egiputa. Umviriza ndakuremeshe, ndakubwira ngo raba wizere. Yesu nashimwe. Amen. Formule nimwe gusa no kuraba Yesu. Ukizera tu Yesu niwe mucunguzi wanje, niwe mucunguzi wanje, kandi ibyaha urabinduganiye ku musaraba. Amen. Erega nivyo wawe byarimo. Yesu nashimwe. Umve, sitwe tuzokwikura ku ibyaha. Hari umuntu agerageza kunigana, umuntu akanigana by'ukuri kandi akanigana agahwera akonda agasubira kugira ngo arabe ku ibyaha byamuvako. Mugabe ibyaha si uzovyikurako. Yesu nashimwe. Ibyaha uzobikurako no kwizera. Uzobikurako no kwizera ko Yesu ari gukurako ibyaha. Umuririmbyi yavuze ngo mubari mwisi nta ugororoka atari wizeye ko yogejwe na Yesu. Yesu nashimwe. Rero mwene data nturuhe, Yesu yaratubambiwe. Kandi Yesu yavuze ngo tusome hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 12 ku murongo wa 32. Ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana 12 dusome
ku murongo wa 32 haravuga ngo nanje ninamanikwa hejuru y'isi nzokwikwegerako bose. Yesu nashimwe. Aha nyene 19 ubu butumwa bwiza nyene 19 ku murongo wa 28 tugeze ku murongo wa 30. Urupfu rwa Yesu, imyandu ni yacu. Yesu nashimwe. Yesu yaradupfiriye kugira ngo nituze dupfe, inyungu ni zacu. Hanyuma y'ivyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye kugira ngo icanditswe gishike. Aravuga ati mfise inyota. Aho hantu hari hateretse inkono yuzuye inkarisha, nuko bashira sipongo yuzuyemwo inkarisha kwirenga, bayirungika ku munwa wiwe. Yesu amaze kuyihabwa aravuga ati birarangiye. Araheza ajondamika umutwe, umutima uraca. Yesu nashimwe. Ni iki gikorwa ca Yesu yakoreye ku musaraba. Yesu Imana yamurungitse kugira ngo umwizera wese by'ukuri ntazapfe rubi, umwizera wese azahabwe ubugingo budashira. Ubugingo budashira ubonerwa muri Kristo Yesu. Yesu aravuga ati ninamara kumanikwa, ninamara gushika ku giti nanje kumwe Mose yamanika inzoka ku giti, ninamara gushika ku giti nzokwikwegerako amahanga yose. Urimwo nanje ndimwo. Yesu nahabwe icubahiro. Yesu nashimwe. Ku musaraba amaze gushikayo muri bya bihe bitari byoroshe, yarasenze, yararushe, yaramerewe nabi, mugabo ku bwawe no ku bwanje. Arashika rero ngaha aravuga ngo bamaze kumugirira nabi uburyo bwose, ashika ngaha aha afite inyota ngo nyinshi, bafata ngo iyi sipongo yuzuye inkarisha bayirungikisha irenga ngo bayishira mu kanwa, baramuha bati nunywe. Yesu atugirire neza. Mugabo bimaze gushika ngaho ngo aravuga ngo birarangiye. Yesu nashimwe. Iri jambo yarivugiye ku musaraba. Iri jambo yarivugiye ku musaraba kuko ari ikimenyetso c'intsinzi ya nyuma, kugira ngo umuntu wese azokwizera uwo musaraba azamenya ati n'ivy'iwanje vyarimwo, n'ivy'iwanje vy'ukuri vyasigaye ku musaraba. Yesu nashimwe. Kandi yatwaye ivy'iwawe, yatwaye n'ivy'iwanje. Yesu nahabwe icubahiro. Twasomye hariya muri kiriya gitabo c'Abikolosayi ajya amajambo aryoshe avuga ngo natwe hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibyaha yatugiranye bazima nawe. Ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kutakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe imaze kubaharira ibicumuro byacu byose, ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa caduhama, igihura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba. Yesu nashimwe. Ku musaraba niho icete, haleluya, icete cakwagiriza, icete canyagiriza, carimo amabwirizwa kivuga ngo naka yakoze iki, ntuze yakoze iki, niki yaragikoze, niki yaragikoze, na ntuze yarabikoze, nuriye yarabikoze, nuriye yarabikoze. Canditse vy'ukuri kandi cyari kavuga ngo uyu muntu akwiye gupfa kandi niko gwari rukwiye gucibwa. Yesu nashimwe. Mugabo haleluya, Yesu nashimwe, avuga ngo raba wizere ico cete ame cari mw'ivyi wawe kikabamwe n'ivyi wanje. Yesu ngo yaragitoye akidugana kuri wa musaraba twumvise, hamwe yavuga ngo birarangiye akibambayo, nubu niyo kiri. Haleluya. Yesu nashimwe. Raba wizere, reka gucurumba, reka gucika intege, reka kwihebura, kuko igikuru Yesu yaragikoze. Amen. Ibyaha byacu uwo musaraba ni winjira uzokwamumenya uti
ame n'ivy'iwanje yabitwaye hariya vyose. Yesu nashimwe. N'ikimenyetso gikomeye, n'ikimenyetso gihambaye c'intsinzi. Abisirayeli bamaze kwizera, uwaravye wese yarakize. Mugabo muri ico gihe kumbure hari abandi bagira bati baguma bikanga ngo irandya, sivyo? Bakaguma bikanga inzoka, mugabo vyamaze kurangira. Yesu nashimwe. Nkuko n'uyu munsi umuntu aguma yikanga, jewe nzoca mu muriro ndapfuye karabaye. Yesu nadufasha. Mugabo byaragize gute? Byaramaze kuja ku musaraba. Byararangiye. Raba wizere. Yesu nashimwe. Amen. Aya majambo y'Imana icete catwagiriza. Icete cakwagiriza. Icete cyarimo amabwirizwa kigucira urubanza. Ico ngo yarakiduganye akibamba ku musaraba. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha abatetereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Yesu nashimwe. Nukuvuga ngo nivyatugwanya nivyaturusha inkomezi n'aba bakuru n'aba bitwa abakuru abafise ububasha ngo nabo nyene yabashoreye bafashwe mpiri. Yesu nashimwe. Sinzi kwira ijambo mu ryumva. Yahejeje gukuraho icete gitwagiriza ikibi, acafata n'abacandika. Amen. Acafatana n'abakuru n'abafise ububasha bamwe batwagiriza, nabo nyene ngo atora wa musaraba sifa kwa Yesu ngo aje imyuma aravuga ati tonda na mwebwe. Haleluya. Ngo bateterereza hiboneketse abantu banje kirazira byararangiye. Yesu nashimwe. Bene data tunezerwe kuko twaracunguwe. Muri korale ya mbere hora baririmba ngo tunezerwe kuko twaracunguwe, twarahariwe. Yesu nashimwe. Ivyatwagiriza navyo nyene navyo nyene n'ivyatwagiriza n'abatwagiriza n'abavyandika yabashoreye ngo bambaye ubusa mbere. Yesu nashimwe. Bambaye ubusa. Abarezi ba bene data yarabashoreye. Yesu nashimwe. Yarabashoreye. Tureke gutinya, tureke kugira ubwoba, nabo nyene barabizi. Yesu nashimwe. Yesu nahabwe cubahiro. Umviriza. Uwo musaraba niyo bendera yabera. Twitwaze uwo musaraba. Twitwaze kukwizera. Umuntu avuga ati ndazi kwivyanje Yesu yabisize ku musaraba. Kandi ndazi n'ivyuno munsi arabishoboye. Amen. Dutsindishe Satani kwizera. Tumubwire ngo uwankuye bya bindi n'uyu musaraba inkura. Haleluya. Umuntu yizera gusa. Namwe niyumvira iri jambo ry'ukwizera ni jambo rikomeye. Kandi riragoye guhamvya kuko naho bivuga ngo raba wizere. Aha umuntu yohagarara ngaka avuga ati muri mwebwe ninde zoja mwijuru. Aho umuntu ashatanga kugira amakenga. Yesu adufashe. Yesu adutabare. Umuntu atatangwa kwimba. Reka basha nojayo. Nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti. Abacikana bakayiraba bagakira, niko na Yesu yatugiriwe. Yesu nashimwe. Nukuraba gusa ukizera. Bene data umve ikintu kitugoye n'ubu bufindo twize. Yesu adutabara. Nuko twize ibintu byinshi by'amademonstration. Nuko tugomba kubicisha hirya no hino mugabe igikuru kwa rukuraba ukizera. Yesu nashimwe. Haleluya. None rero bene data twabonye ababisirayeli baciye muri rugendo ruruhije. Niko bari ahantu hagoye, bari bamaze kuzunguruka barashika ahantu bibaza bati none ibi bintu mbega mana nibiki, sivyo? Ngo bashika ahantu bihebuzwa cyane n'ubwo rugendo, barihebura nkuko nuno munsi bishoboka. N'uyu munsi biriho ivyo kwihebuza abantu. Umuntu araraba kumva igihe yavukiye, akaraba ukuntu yakuze, akaraba iminsi agezemwo, agasanga none ivyino minsi birushirije kuba bibi kurusha ivya mu minsi ihetse. Yesu nadutabara akiyumvira ati none gamana mbega ibi bintu nivyo abantu bakwizeye vy'ukuri,
mbega kuba dusezeraniye yuko uzodutabara none ibi bintu wewe urabibona mbega ko wavuze ngo nzobatabara mbega ko wavuze ngo uzoturamira mbega mana ibi bintu wewe urabibona abantu bagasubira gutonganya Imana akabwira ati Mana iyo mfuma nigomera hariya ubona gukizwa ku maziki Yesu adutabara hari abantu bafise imyidogo hari abantu bafise amatati imbere y'Imana kubwo ubuzima babona umenga buragoye kuko umenga byananiranye umva ijambo ry'Imana iyo myidodombo siyo nyishu yawe inyishu iri mu gusenga no mu kwizera Yesu nashimwe umviriza uyu munsi nkuru ndagufitiye ivyo bintu byose ufise byaba ibyaha yaba imitwaro umviriza hari ikibiruhura ni Yesu Kristo yapfuye akazuka Yesu nashimwe ivyo bintu bizane uko biri kose haleluya wizere uyu musaraba ubu utibendera y'intsinzi yarabonetse ibendera iriho ucuhaguruka aho uri mwene data aho uri umaze iminsi umeze nabi umaze iminsi wewe nyene wakwicira urubanza rubi wakwicira urubanza rwo gupfa none ndakubwire ngo ntugipfuye Yesu yaratsinze Yesu nahabwe icubahiro ninde yumva yihebuye mu mutima ninde yumva urugendo rwa muruhije ninde yumva vyukurira hano yoburanye Imana ati ibi bintu nibikigamana umviriza ngiyi bendera n'umusaraba hanga amaso umusaraba uzufukame ngaha Yesu nashimwe hanga amaso bendera Yesu ari hano kandi ndazi n'umutabazi ashoboye no kugutabara muri ivyo vyiwawe mwizere gusa subundi bufindo umaze iminsi unigana n'ibyaha wiyumvira ngo jewe ntibihera jewe byase gukira ibi byaha jewe byaranyomye ko oya nurizere rawa wizere izere ko Yesu yabiduganye ku musaraba nta kindi izere ko Yesu yabiduganye ku musaraba ninda afise ibintu byanse gukira ninda afise ibyagarutse uwo wese naze afukame hano ufukame aha munsi y'umusaraba muremvye yavuze ngo munsi y'umusaraba niho nzohoramba kaze mwene data kaze Yesu ari hano kaze Yesu yitetse kukuruhura kaze abanza gukize ivyo byaha icete cyakwagiriza ikibi n'uyu munsi aragishira ku musaraba kandi utahe widegemvya utawufise amahoro utawushima Imana umenye uti Yesu yarapfuye singipfuye utawufise amahoro yo mu mutima utawufise umunezero reka kwijirigwa reka kwamana uruhagarara reka kwamana imitongano umenye uti Yesu yarangiriye ku musaraba yagiye mu kibanza canje mufukamaho mugeze mwihangana mu musafukama hageze urabe gusa wizere umuntu yizeresha umutima wiwe akaturisha ururimi rwiwe hanyuma agakira reka dusabe mwarimu Celestin aca basengera Imana umuntu wese yizeye arakira Yesu abahezagire uragahezagirwa Mana nyine ijuru n'isi urakoze mwami kugendeye ishengero ryawe urakoze mwami kugendeye aba bantu bawe Mana Abisirayeli bari baruhijwe n'urugendo mwami bari mu bucumukure budasanzwe bahura n'ibibazo kubw'imyidodombo Mana yero byagiye mu ijuru ibikoko waremye Mana warugize imisi ucunze hanyuma ubihitege kurabireka kugira ngo bibajemwo bibamarigabo baratakamba mwamenya guhora ku ngoma turagushimiye Mana iformire yawe yo gukora mwami inzira zawe zirengeye mwami byukuri inzira z'abantu urabwira Mose ingene yokora kugira ngo abwira abantu baronka inzira yo gutabagwa turagushimiye kuri ino shengero ryawe riri hano ririko rirumva ibi mwami hariho abantu bakomowe n'inzoka z'ibyaha hari abantu Mana buze amahoro kuko izi nzoka zari zibabujije amahoro nta gosha duruwate zaguma zinyuragirana ndetse zabakomoye bagumaho bari pararize mwami hariho abantu bari hano bari pararize kubw'ibyaha bakoze mu mitima
rwari uruhagarara gusa, baguma bidoga bidodomba babuze amahoro, ariko tugushimiye ko intsinzi yabonetse. Aba bantu rero mwana uko Mose yabacuriye inzoka bakaraba, kabwira ati raba gusa mwizeye, aba nabo barumvise ijambo. Haleluya, yuko ibibawije amahoro byose byabambwe ku giti. Niyo ndirimbo twaririmbye ngo ibyaha byanje byarabambwe ku giti, ngo si bimwe gusa ni byose, ngo si nk'ibitwabyera binkuye, ngo Imana ishimwe. Haleluya. Aba bantu baragomba kuba bagenda bafise haleluya mu mitima. Turabaherekeje rero mana, muntu wese kucyari karakubwira mana, kubera yizeye ijambo uvuze, kubera yizeye inzira waciye kugira ngo atabagwe, natwe turabaherekeje mana. Muntu wese kuri bya bindi ari karakubarira, ari karakudondera mana, vya vyete erega ikicete kitwagiriza nta muntu yogisomera uwundi, umuntu wenyene ni wacisomera. Mwami hariho bimwe bariko barakubwira, turabasabiye imbabazi mana, turabasabiye ikigongwe. Muntu wese ari hano mana, kuri bya bindi ari karakudondera byose mwibanga mana, turamusabiye imbabazi. Ubu bumara bwakomoye aba bantu ntibwaboneka ahagaragara, ariko icyaboneka bari babuze amahoro. Ariko bamaze gukira, warabye inzoka agakira, yaridegembeje, nicyo cyabonetse, niho habonetse intsinzi. Aba nabo mwana, kuri cya kintu umuntu wese ariko arakubwira, turamuherekeje mwana, turamusabiye imbabazi, turamusabiye ikigongwe mana, mu izina rya Yesu. Maraso yawe Yesu abakureko byose, maraso yawe mana abakureko byose, ibyo barabye, ibyo biyumviriye, ibyo bakoze mana nyaguhora ku ngoma, ibyo bashize ku mutima mana, ibyo bahumanije, ibyo ari byo byose turabasengeye. Twumvise ngo nta muntu abyikurako, oya, ariko umuntu abikugwako, umuntu abikugwako gusa mana. Ibyagiye mu ijuru suko nakayoja hariya akaja hariya agaca akora ibiko, oya, nukura umuntu gusa akizera. Rero barizeye ijambo, turasabye ngo amaraso yawe Yesu abeza abatunganye, maze inama yawe kibaganza. Urakoze. Hanyuma mwana, turabasabiye iki kimenyetso, ni mpwemu yera. Turabasabiye mpwemu yera, turabasabiye n'inkomezi mana, y'amahoro mu mutima, naganza imitima yabo n'ivyiyumviro byabo muri Kristo Yesu. Urakoze kubahariye, urakoze kubemeye, urakoze kubashize ku iki kimenyetso aricyo mpwemu yera, urakoze kubahaye kugenda n'ubugingo bw'intsinzi. Senze nizeye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu, amen. Nuko Yesu arakoze. Bamaze kuvaho, bamaze kuraba iyo nzoka, bamaze gukira, byabaye ijya nyuma bidodombye. Yesu nashimwe. Ngo baca barahaguruka basagaza hitwa Oboti, hasigura ngo ahantu amashokero, ahantu handi. Turagomba gusenga Imana ku muntu amaze iminsi afise ibintu bimuruhije, umuntu amaze iminsi afise imyidogo kuko ibibazo byase kumuva imbere, ahaguruke yizeye. Formule yari iyo kuraba akizera, none n'uyu munsi turizeye ko n'uyu munsi bikunda ku muntu yizera, hanyuma agatangura urugendo rw'amahoro. Baciye barangurura, ntibasubiye kuzunguruka, kuva icyo gihe baciye babandanya mu mahoro, aho baciye hose baranesha. Nawe usaba Imana kunesha aho uzoca hose mwene data, Imana izobana nawe wizeye. Mana nkuru data wa twese uvyagiye mu ijuru, turagushimiye nyakubahwa, turagukengurukiye mutabazi. Ni wewe Mana, ni wewe nyene utuma umuntu apfa canke akira. Turagushimiye kuzivya urugendo rwacu, turakwizeye Mana, turagusubije ku mutima. Abisirayeli ngo bagire isezerano rishasha, isezerano rivuga ngo Mana niwe basanga, niwe twemerera Mana tugashika muri kino gihugu tuzobasangangura n'ibisagara byabo byose, hanyuma ngo curavyemera bica birakunda.
mana baranesha kandi kuva igihe tubonye mana abantu bamaze kwizera bose baciye barangurura baragenda turasenze ku bw'aba bantu mana bamaze igihe barushe ndasenga iyo umuntu amaze iminsi arushe yiyumvise ko arimwo yiyumvise ko umunsi arimwo iri jambo rigiwe uyu muntu yaramaze kuraba ku musaraba akamenya ati n'ivyo wanje Yesu arabishoboye Yesu Kristo nawe ntutetereza abakwizigiye ruhura aba bantu remururiye imitwaro mana kiza aba bantu bagwaye bakure muri iki kibanza kibi aleluya bunguruze mana bunguruze bashika ahandi hantu hamariba y'umunezero ahandi hantu h'intsinzi mw'izina rya Yesu izi ngwara mana turazivumye mw'izina rya Yesu ubu bugumba turabuvumye mw'izina rya Yesu nkuko wavuze ngo birarangiye uyu munsi mana nurisubiremwo amena kumusaraba byose birarangiye Yesu nushimwe none mana aba bantu bagiriye neza uwaje babaye atanezerewe urakoze kubimukoreye nanje ndavyizeye mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena nuko musubire mu bibanza kandi mwizere Yesu nabahezagire